ndabaramukije kaze muri aya makuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya gatandatu munyonyo mwaka wa 2024. Ejo mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu. Mu ntara za Karusi, Cankuzo, Muyinga, Ngozi na Kirundo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Gitega na Kayanza ayipimo bizo kuri degrees Celsius 13. Ku Muhingamo naho hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu. Mu ntara nyinshi hakazorangoyo imvura irimwo imituragaro. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke ayipimo bizo kuri degrees Celsius 28. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga 39 rirenge igihe cy'isaha 11 zirenga 54 z'umugoroba. Aha rero niho hagarukiye no makuru atekanye ikirere mwategura ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira je nako ndabashikiriza naho ubutaha.